tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Nagomba rero twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Rimwe mu mabanga natahuye akomeye cyane muri ubu bwami bw'Imana turimwo, nuko Imana ni nini cyane, inkomezi zayo ntiziserangurika, ubwenge bwayo n'akaborarugero. Imana irarenze uko twoshobora kuyisobanura, kandi iyo Mana yashimye gukora muri ino si ikoranye n'abantu. Ariko uburyo ikorana natwe, ikorana natwe bivanye n'ikibanza tuyihaye mu mitima yacu. Umuntu uwo ari we wese muri twebwe, Imana ishoboye kumukoresha ibintu bikomeye. Ishoboye muri domaine yiwe, ahantu ari, aho yamutumye, yashoboye kumukoresha ibintu bikomeye cyane kubw'icyubahiro cyayo. Ariko birahagaze gose, nico kintu ngomba kubaganiriza no munsi. Birahagaze gose ku kuntu umutima wawe wugururiye Imana. Birahagaze cyane ku kwizera wowe ugendana mu mutima wawe. Birahagaze gose ku vyo wowe uvuga ati ibi birashoboka hamwe n'Imana, ibi birakunda ko Imana yobinkoresha. Hamwe n'ubushobozi bwayo bunini gose, udashoboye kwizera ko Imana yo gukoresha ibintu bingana gutya. Mvuze gutya sinzi ko muca mubibona, reka nkoresha aka kantu. Namwe udashoboye kwizera ko Imana yo gukoresha ibintu bingana gutya, hamwe n'ubushobozi bwayo nyene irashobora kudagukoresha ibintu bingana gutyo, kandi ikomeye, kandi ku wundi ikamukoresha ibisumba ibi. Si Imana ihinduka, ni ukwizera kwacu guhinduka. Ivyo kwizera kwacu gushoboye kugururira, ivyo onye bituma Imana ishobora kubikora mu buzima bwacu. Rero kino gitondo naje kurondera abantu batizeye inkomezi zabo, ngo bizeye Imana bakorana. Amen. Naje kurondera abantu bafise iyerekwa rinini bivanye naho Imana yabatumye, kandi bumva bazorishikira. Abo naje kubatera intege. Amen. Kuko naratahuye gose ivyo Imana yabwiye Aburahamu ngo aho ushobora kubona ndahaguha. Naratahuye gose ivyo Imana yabwiye Yosuwa ngo aho ushobora gukandagiza ibirenge ndahaguha. Naratahuye gose yuko hariho responsabilite yawe yo kubanza kubona. Eske ivyo ushaka ushoboye kubibona? Ivyo Imana yagushize ku mutima muri iyo domaine, eske urashoboye kubibona, kubitwarinda muri wewe? Urashoboye kugira inda yavyo hama ukagira n'ibise vyavyo? Nkami ivyo nimba wo bishobora, Imana nayo yiteguye mu nkomezi zayo gushitsa ivyo yakubariye ahantu. Amen. Ndizera gose ko atangwara nimwe itokira, nta bumuga namwe butokira, nta muryango n'umutokuguruka, nta ntamutoshika, kiretse ukwizera kwawe vyase ko kwashika, kiretse ukwizera kwawe vyase ko kugura uwo muryango, kiretse ukwizera kwawe vyase ko wo kwizera ko ukiri iyo ngwara. Sino ugiheza kwizera ko bishoboka, Imana nayo iri tayari, iriteguye kuguprova ko bishoboye.
amen. Nicyo gituma ubu bwami twajemo bufunctiona mu kwizera, bukora mu kwizera. Imana ntishoboye kurengera ivyo wizera wewe mu buzima bwawe. Hirya yawe urashoboye gukora ibirengera ivyo ushoboye kwiyumvira, mbwa mu buzima bwawe ntishoboye kurengera ivyo ibishoboye kuronka ikibanza mu mutima wawe. Ibidashoboye kuronka ikibanza mu mutima wawe birabuze n'ikibanza mu buzima bwawe. Rero nagomba nganiriza abantu bafise ibintu bibasumba mu mitima yabo, bumva bakeneye ubufasha bw'Imana. Numvise bakenye. Haleluya. Hari ibintu bisumba diplome, hari ibintu bisumba inkomezi zawe, hari bisumba ubwenge bwawe. Kandi ivy'Imana ntigira isoni kubishira mu mitima y'abantu. Mu mutima w'umuntu wizera, Imana iradepoza ibintu bimusumba, bimwe nawe uvyiyumviye wumva ko n'igihugu nawe cyo gusapotinga vyo kigora. Hamwe wumva ko n'umuryango hamwe wo gusapotinga vyo ugora. Ivyo onye nivyo vyatumye bitwa abahizi mu kwizera, bitwa abahizi. Si bose babaye abahizi. Ababaye abahizi Bibiliya ivuga n'abantu bizeye ibintu aparama bitashoboka, n'abantu bizeye ibintu imenema parla bitashoboka. Ubishize mu nguvu z'inyama n'amaraso ntivyakunda. Rero Imana uburyo bwonyene bwo kuzibira amaboko yayo nukwizera bito, nukwizera utuntu duciriritse. Sinzi ko muri rino shengero no munsi noronka abantu batahasi ibintu biciriritse, bakizera ibintu bidaciriritse bikomeye gose, kuko Imana ni Imana y'amaboko. Haleluya. Mga maboko yayo agera hehe, agera ukwizera kwawe gushoye kugera, agera kuvyo ushoye kwakira mu mutima wawe. Muri iyi minsi numva umenga ngomba ntangure kwizera ibintu bimwe ndabiganije umuntu atizera yoca nyanka. Amen. Ngomba kwizera ibintu tuzoganira n'abantu bizera gusa. Abantu turi kumwe mumbwire amen. Nshaka wizera ibintu vya bindi utahugwa na Elizabeth nimburi Maria, cyangwa utahugwa na Maria nimburi Elizabeth. Hari inda zimwe umuntu atwara by faith, izo nda zigatahugwa n'abandi bantu bafise inda zisa nizo. Nico gituma muri no rungano rwacu hatabonetse abantu bizerera Imana kuri iyo dogere ndiko ndavuga ko Imana izoguma ari Imana iciriritse hagati yacu. Mbwa nimba mwizera yuko Imana ari Imana ikomeye cyane, dutegerezwa kuduza bareme, dutegerezwa kuduza vuge gute, tutegerezwa kuduza limite, tutegerezwa kuduza karimbi hejuru cyane vya bintu uvuga ati Mana nkeneye wewe gusa. Igituma bamwe basenga n'amasengesho make bizera ibintu bito. Umuntu yizera cyane asenga cyane, umuntu yizera cyane arondera Imana cyane. Muko umuntu afise utuntu duciriritse, afise video priere ntonyi, kuko ingufu ziwe zo mushikana ahagomba gushika. Ubu rero ndakeneye abantu tuvuza amasengesho bayajyamo n'amaguru n'amaboko, kuko nta bundi bufasha bakeneye boronka hano na hamwe. Ivyo bahamagarirwa gukora, ivyo babona imbere yabo birarengeye cyane utuntu yo kwakura umuntu ngwino ufashe. Sinzi ko ndabafise muri no sare. Haleluya. Haleluya. Urashobora kwandikwa mu kindi gitabo cy'abahizi bivuga ngo kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye, kwizera niko kwatumye. Alors nimba kwizera ko kwatumye Aburahamu, harashoboye kuvyuka uwundi muntu atitwa Aburahamu nga yitwa umuhizi mu gihe ciwe, yitwa wewe. Yahisemo kwizera ivyabo mu rungano rwiwe batizera. Abantu bose bakoreshejwe n'Imana ivy'ubuhizi bizeye ivyabo mu rungano rwabo vyabananiye kwizera, bemera kugendana n'Imana no gucika umuhora wa Imana igaragariza ububasha no gukomera kwayo. Rero muri iyi generation yacu abantu batera batakaza igicapo cy'Imana, ngomba guhagurutsa abandi bantu benkarna betablisa
bashinga mvuge gute bagaragaza ubushobozi no guhambara no gukomera kw'Imana yacu. Iyi Mana irakeneye kugaragara. Iyi Mana nikeneye ko tuguma tuyivugisha amajambo, irakeneye ko tunayivugisha ivyo iriko irakora mu buzima bwacu. Nico gituma ngomba gutera inyota umuntu wese muri twebwe. Nta numwe muri twebwe yahamagariwe umuhamagaro wo gusuzuguza Imana. Umwe wese muri twebwe yahamagariwe umuhamagaro wo gutera icyubahiro Imana. Kubwiyomvo utegerezwa kumenya Imana guhamagarira kandi ukizera ibisumba abantu bose bari ngaho hantu bizera. Ndashaka kubandanya no munsi. Haleluya. Kubwiyomvo nagomenda bacana ahantu hamwe gatonyi. Uku kwezi kuri speciale tugiye kuganira ibintu muri kuno kwezi bizohagurutsa imwemu yacu. Ari ibintu twita gusomborosa imwemu. Imwemu y'umuntu ishoboye kuryama ikakira utuntu duto, muga irose umuntu ayisomborotsa irashobora kwakira binini. Rero muri kuno kwezi natumye gusomborotsa imwemu yawe kugira ngo imwemu yawe ishobore gukapta umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ndizera ko atamuntu Imana yahamagaye utuntu dukiriritse. Ati pase narabonye abantu babayeho utuntu dukiriritse. Yes, hari abantu babayeho utuntu dukiriritse. Muga urabizi canke urizera canke urazi neza ko ari umuhamagaro w'Imana ku buzima bwabo. Erega si bose babayeho ivy'Imana yabateguriye. Hariho benshi barangije umuzima bwabo batabaye ivy'Imana bateguriye. Kuko biriva ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako. Ivyo si bito. Imana ni nini nishoye kwimvira utuntu duciritse ku muntu. Mbega umuntu ashobora kugendana n'Imana agakora utuntu duciritse ni benshi cyane. Mugabo nibisigura ko ivyo yabayeho ari umuhamagara Imana ari mufise ko mu ntango. Reka tugende gatonyi. Reka mbanze mere kuri hariya tuje mu bami ba mbere igice ca mere kuri 17 umurongo wa mbere. Abantu ndiko ndavugana nabo bambwire amen. Somera. Bukeye Eliya w'itishubi umwe mu bagerereye i Gileyadi aragenda barira Ahabu. Ati ndahiye uguhoraho kuhoraho. Imana y'Abisirayeli. Ari we nyene nsavye. Kuko atakime kizotonda canke imvura ngo ikoroke muri imyaka atari jewe mbivuze. Eliya aragenda abwira Ahabu. Amubwira amajambo akomeye cyane. Amubwira ngo iri ni itegeko nshinze. Nta kime. Nibandi bazi kime. Nibaza ko ndiko ndaganiza abantu bazi urume ugwariko. Ati nta kime. Ikime ni hamwe muhoro mubona harahakanye ugasanga hasi hameze hatose. Cyaye ku vyatsi ari kwa amazi. Kiya nico biti kime. Ambwe ati nta kime kizotonda canke imvura ngo ikoroke hasi. Eliya yegera Ahabu amubwira ngo uhereye umwanya mvuzira ijambo nta kime kizotonda canke naho imvura izokorokera hasi atari genda bivuze. Ndagomba kuvuga ku bantu bisobanukiwe mu Mana. Hari abantu Imana yahamagaye mugabo baramenya ko yabahamagaye. Hari abantu Imana yahaye ububasha mugabo baramenya ko yabahaye ububasha kandi barizera ububasha yabahaye. Hari abantu Imana yahaye autorité hama baranamenya ko yabahaye autorité hama baraexerça. Eliya biritubwiye ngo Imana siyo yavuganye nawe. Eliya yarahagurutse aradekara ibintu avuga ngo ntiyagire ikime kizotonda kandi ntihagire n'imvura izosubira kugwa. Tuza gatonyi. Hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuzako. Ayigiye gushinga ibyo, ayigiye kuvuga ibyo. Ijambo ry'Uhoraho rimuzako. Riti va hano ugende werekeye iburasirazuba. Mviza Imana. Ayigiye kuvuga ibyo. Abantu baravyumvise mbwa n'Imana iravyumvise.
Imana ishira intervena ibwira Eliya ati Eliya urahiye gushinga itegeko, urahiye kuvuga ibizoba, nga wowe ushobora kuba victime w'iri sengesho ugize. Kuko avuze ngo nta mvura izosubira kugwa, erega si kubatizera bonyene na Eliya arimwo. Mbwa Imana ishavuga ati Eliya ngo menda gusove wewe. Imana yakunda abantu bizera. Ati we ngenda gusove, ati wewe haguruka uve ngaho ishimutwara ahantu. Bandanye riti va hano ugende werekeye iburasirazuba, winyegeze ku mugezi Keriti, ahahera iburasirazuba bwa Yorodani. Ku mugezi Keriti yamurungise kugira ibintu bibiri. Icambere yamurungise kwinyegeza kubera inyuma y'iri jambo hakwirikiye intambara, inzara ateye mu gihugu ndaza kuyishikira. Kubera iri jambo arekuye umwami atangura kumurondera. Mbwa Imana yamubwira ati umaze kudeklara ibi cugenda winyegeze ku mugezi hariya. Iki cyari ikintu cya mbere. Mission ya kabiri, uzohora unwa ku mazi yawo. Ati cya kabiri, mu bizoba uyu mugezi nzowuziguriza umwanya kanaka. Iyi ni migezi izokama, mbwa uyu mugezi nzowuziguriza ku bwawe. Ko ndabereka ingene Imana ishigikira abantu bizera. Yavuga ati nzowuziguriza ku bwawe kugira uzuranywa amazi kuri uwo mugezi. Uzohora unwa amazi ku mazi yawo, kandi nageze ibikona ko bizohora bikugaburirayo. Ati kandi nageze ibikona. Twese tuvuga ati kugera no gutanga itegeko. Ni nkano byatigire ndakugeze ko utunga kingi. Ni itegeko ndamuhaye ry'ivyagira. Eliya Imana mubwira ati Eliya ntugire ikibazo, ugiprokama n'irya jambo nanjye nakingenda kubikona ndabiha itegeko. Ndabibwira ngo rirya jambo rigihagaze imbere yanjye, imvura itakiri kiragwa, ivyo kurya bitahari, mwebwe muzokwama mufata umukate, mufate n'inyama, mugende mugaburiye Eliya. Ibi vyose Imana irikishigikira umuntu yahisemo kuyizera. Imana yavuga ati Eliya ntacyo uzoba. Ntibazovuga ati na wewe ubaye mu victime y'ivyo wavuze. Ati no, wendageze igikona kizokwama kikuzana ivyo kurya. Iki kintu cyantangaje muri histoire ni ingene Imana yobwira igikona kikumva. Ingene Imana yoyitegeka igikona kikumva, kikaronka na sagesse yo kumenya ati ndaguruka mvuye ngaha, mbega ho umutima wava he? Cyaracumba ni cyacumba, cyagenda kikawutora aho bawucumvye cyane. Iyo nyama ho cyayikurahe? Mbe cyayizana ihiye cyangwa idahiye? Navyo nzi. Muga Imana yageze ikintu ikagiha itegeko, ikagigira ati kubwo umusavyi wanje genda utore inyama uzozikuru zimenya hamutore. Mbega ho igikona je gutwara inyama ndavyumva cyo ishira mu kanwa, none ubugari nabwo cyabutwara gute? Umutsima cyabutwara gute? Kandi umuhaza ko nibatubwira ko yashonje irobe, ukakibona igikona kigurukanye irobe. Oya sinzi ko izo njyano zijya. Siko nava ndazifungura vrema. Muga igikona ubundi gikunda inyama kubi. Muga gihabwa itegeko ati nawe ukunda inyama, nawe uri umugenzi w'inyama, umusavyi wanje arazikeneye, ndaguhaye itegeko igihe cyose kikamenya amasaha, mu gatondo no ku mugoroba. Bano Imana nabasengeye ngo Imana ihe itegeko ibikona mu buzima bwawe. Kumbure wewe mvuze ibikona sinigene mugaje nimvi nimba Imana yahaye itegeko igikoko kikumva, none yonanirwa guhitegeka umushefu w'akazi ati umuntu mwe promotion, yonanirwa guha itegeko do quartier ati umuntu mugirira ibi, yonanirwa guha itegeko ujya mu shefu wanu kanaka. Haleluya. Igikenewe gusa ni kimwe, nuko Imana ibi itegeko ati utegezwa gukora ibi.
nga Imana ishoboye guhitegeka ibintu hatabonetse umuntu yizera. Hategerezwa kubanza kuboneka umuntu yizera, hama katura n'ivyo yizera, hama Imana igahitegeka ibintu bishitse ibintu kanaka. Imana ntiyabanje guhitegeka ibintu, habanje Eliya arizera ibintu, hama arabivuga, hama Imana iramusapotinga. Uno munsi nkeneye abantu bizera ivy'Imana yababwiye, bahagararaho Imana yababariye, bagura imbibe z'ivy'Imana batumye, hama Imana ikabasapotinga. Imana ikeneye abantu babishira ku mutima, hama nayo ikabereka ko ari Imana. Naje kurondera abantu bicarenjinga, abantu biyavantira, abantu ukwizera kwabo batagushira muri zone de confort, abantu batambuka by faith, abantu bakora by faith, abantu bavuga by faith, abantu babaho by faith. Imana nishoye gukora ikintu icyari cyo cyose hatabonetse umuntu akizera first. Nishoye gusapotinga ahantu hatagira kwizera. Support Imana nishoye kuringa kantu namwe atakwizera kwari. Nagomba kubwire rero ngo bijya bintu uzobikora. Kwizera kwawe kuracari hasi. Mwanyemerera ndakubwire ngo bijya bintu we uzobikora. Izera Imana. Imana yaguhamaganiye kwizerwa. Aha, mbanda neza gato. Nageze ibikona ko bizohora bikugaburirayo. Ibikona bikama bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye mu gitondo no ku mugoroba, kandi akama anwa amazi kuri uwo mugezi. Igihe kiragera uwo mugezi urakama, kuko atamvura yagwa muri ico gihugu. Hallelujah. Now uyu Eliya uno munsi ndamuhisemo kugira ndabigishe teme imwe ngomba kwigisha. Ubwo sindavuga teme ivyo ngomba nigisha, uburengo ndayivuge. Naje kukwigisha teme ivuga ngo bari bameze nkawe. Bari bameze nkawe. Ushe kumbaza ngo ni bande, nivyo ngira njemo. Bari bameze nkuko kwawe. Somera Yakobo 5 uhere kuri 17. Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Temera vuze ngo yitwa gute? Bari bameze nkatwe. Bandanya. Asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6. 3 ans et demi. This man, uyu muntu tuko turavuga, n'umuntu yaciye kuri inose, kandi biyitubwiye ngo yari ameze nkatwe. Ntimwari mutandukanye. Ngo asaba Imana yinginga imvura ntigwe, imara 3 ans et demi. Imyaka Mana yanjye, nimweze mwimvira ngo cyari ikintu cyoroshye. Yari skandali komeye. Ibaze murumva honyine ubushoye buhari, nimufate yuko imvura yoce kwita umwaka itaguye. Uyundi mwaka ukajako, uyundi mwaka ukajako, atani kime gitonganya. Ibaze nta nurume ruhari, inzuzi zokama, imirimo ikuma, amashaga apfa, inzara igatera ahantu hose. Ibi nivyo vyabaye. Umuntu umwe gusa yizeye Imana, kandi ico vyavuye ko yari afserezo. Abantu bari bakuye umutima ku Mana bawushira kuri Bayari na Ashera. Mbwa Imana yagomba kugarura imitima y'abantu. Mbwa Imana igihe cyose igomba kugarura imitima y'abantu, igaragaza ubushobozi bwayo. Bari Imana kwigisha ijambo ry'Imana birakomeye kandi ni vyiza. Mbwa Imana kenshi mu kugarura imitima y'abantu yarigaragaje. Igihe cyose abantu bazimiye, Imana bagaruza kugaragara. Nico gituma utegerezwa kugaragaza Imana gusumba uko ivuga. Utegerezwa kumanifesta Imana aho uri gusumba
uko uyibwira abantu nivyo byonyene niyo evangelization hejuru yo kugarukana imitima y'abantu ku Mana. Aha, bandaye gatonya. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura. Inyuma y'imyaka 3 n'inusu yongera gusaba ijuru rirekura imvura. Isi imeza imirima yayo. Isi irasubira kumeza imirima, mu yandi majambo imirima yose yari yumye. Bene data, nihagira umuntu muri mwebwe azimira, aho nta kibazo, aho nzobagaruka. Bani mara uyu murongo rero niyo tugiye kuganira ko uyu mwanya wose n'indi misiri imbere. Aha nzobakuramwo ivyigwa vyinshi bikomeye. Mugabo no musingo mvuge namwe akantu kamwe konyene kavuga ngo bari bameze nka wewe. Eliya yugaye ijuru. Eliya yabujije imvura kugwa. Sakadetaye Yakobo kubwira ishengero ngo nimugire ngo cyari gitangaza yari umuntu ameze nkamwe. Iyo bavuze ngo yameze nkatwe, icyambere kwiye kumenya bisigura ngo yari umuntu ordinaire, yari umuntu asanzwe, yari umuntu ameze cyo kimwe, yarafise amaguru abiri, amaso abiri, nta maso atanu yarafise Eliya, nta minwa 10 yarafise. Eliya yari umuntu ameze cyo kimwe natwe, aruha akaryama, avyuka akiyoga mu maso. Eliya yari umunyantege nke. Amen. Eliya yagira intege nke. Sizi ko mwibuka igihe kimwe uwitwa Jezebel amubwira ngo ati Eliya nzokugira nkuko wagize bakamenye. Habaye iki nyuma y'ivyo? Eliya yumva ubwoba, Eliya arahunga. Uyu yaratiwe uyu muriro, bwari umunyantege nke. Haleluya. Ikindi gihe birivuga ngo ashika ahantu yifuza gupfa. Abwira Imana ati Mana, sisumba abandi bavugishwa n'Imana bapfuye, najewe ndeka ngende. Iyo Bibiliya ikavuga ngo yari umuntu ameze nkatwe, harimo ivyigwa ibihe. Bari kwakubwira ngo ntiyari yavutse mu buryo bw'igitangaza. Imana ntiyamuremye imuremeye ivyo. Niyakozwe mu bundi butare udakozwemo. Eliya yari umuntu afise umubiri ubabara nk'uwo wiwawe. Yari afise ama emotion, yarakogwako. Eliya yaratwenga, yanababara. Eliya yari umuntu ameze nk'uko kwiwawe. Yarasenga bikaryoha, agasenga bikabiha. Eliya yaraduga umusozi akaruha agiye kurondera Imana nk'uko kwiwawe. Eliya yarumva ati uyu muhamagaro wandemereye numva no biheba. Yari umuntu ameze nk'uko kwiwawe. Niganza mugenza mubwiye ati Eliya yarameze nkawe. Uwo nyene yarameze nkawe, yakoroye ijuru, yarasenze arakomana. Sinzi ko mure yariza ubushobozi bw'igitangaza. Igitangaje guhagarika imvura. Hajya kugira imvura igwe. Murabona ikintu bita cycle d'oro. Ingene imvura iboneka. Abantu mwibuka kwishure kera nkaje muvuge amen. None mwese muriga. Abantu mwibuka kwishure kera nkaje muvuge amen. Abahinga batubwira kugira imvura iboneke hari ikintu kibanza kuba, hari abico bita evaporation. Hagizuba ariko riraka, ubushuhe buraza, hama ibiyaga n'aya mazi imvura yaguye aja munsi y'isi, hakaduga umuhisha. Uwo muhisha ukaduga hejuru, hama ukavamwo ugaforoma ibicu. Nga ivyo bicu navyo batubwira ngo ni na mazi make yegerana, hama gaforoma kijya gicu cyose mubona kiba kiri hajya hejuru. Icyo nico bita condensation. Hama inyuma y'ivyo agaca ibicu bikegerana bikaba, hama bibaye vyinshi kubyo bitagishobora kugumayo, bisaba ko vyisukanura hasi. Bavyita gute? Precipitation. Muravyibuka? Mwaravyibagiye. Hama vyegerana bikegerana ukacibona imvura iratanguye gukoroka. Nga Eliya avuze ngo ntiyagira imvura izosubira kugwa. Mu isanzwe yahagaritse iyo systeme yose Imana yashizeho.
Imana ntizirakomana ngo imvuragwa iyindi ngoreka. Imana sivyo irimo. Imana yashizeho uburyo bw'ingene imvura igwa. Izuba riraka, umurisha ukaduga, ugaforoma igicu, hama imvura ikamanuka, sikiri kabandanya gutyo. Muga ivyo nyene bimeze uko. Eliya igiye adekara ngo uhereye ubu iyo system izobandanya subiye kuvuga. Izuba ribandanya ryaka kwa kuniyene, ibiyaga biraho nyene, mugabo evaporation nibe, muga condensation nibe, muga precipitation nibe. Biranga kubaho. Kubera iki? Hari umuntu yavuze yizeye ngo akanwa kanje kadasubiye kuvuga, ndabivuze au nom de Dieu, nasubiye kuvuga, nta mvura izosubira kugwa. Imana yavuga ati urizeye ko nohindura systeme y'ivyo nagize kubera ukwizera kwawe, ati kubwiyombo nzogusapotinga, kubwiyombo ntuzomaramara, nzobana nawe. Imvura umwaka umurahera. Je nibaza ko biyumvira nk'aba scientifique bico gihe bize ubwenge bwamenetse, barabona bati uri kijuju, we nutahura imvura kugirirwe, wewe nta buhanga wewe bwiwawe burimwo. Satisi ni Imana, ati ni systeme yamaze kubakiraho. Mbwa ntiyamenya ko umuntu yizera Imana inamusapotinga, naho byo isaba guhindukiza ibyo yashinze, irabihindukiza. Abantu beko barambwira amen, bambwira amena. Imana irose umuntu ayizera, naho byo isaba kuviora amategeko yashizeho, irayaviora. Inyuma y'imyaka 3 n'igice arasubira adekara, avuga ngo imvura nisubire kugwa. Ubwo nyene ryazuba nyene na vya biyaga nyene, izuba ryakiye ku kiyaga, wamuhishura duga, hama uraforoma ibicu, hama imvura yarekura ibicu, ibicu birarekura imvura. Mugabo ivyo nyene biba bigenza uko. Mu rundi ruhande haraci imyaka 3 n'igice bitameze gutyo. Kubera umuntu yizera, kubera umuntu yawubasha kandi azi ko abufise, kubera umuntu Imana yatumye kandi azi ko yatumye. Abo bantu ndabakeneye muri kino gihe. Nidushobora guchallenginga, ndagwaye ibintu kandi ndagomba abantu ndavyanduza. Nidushobora guchallenginga systeme y'uno munsi, nidushobora guhagurutsa urunganwe rwa none tukira abakristo babaye ibintu biciriritse, it's impossible. Kubera nimba Eliya yarakeneye ubasha bungana gutya kugira matanure abantu b'Imana n'inzira zigoranye, mbega mu gihe cyacu isi yagumye ibambi gose, nitwe dukeneye ubasha buto buri munsi ubwo Eliya yarakeneye? No, isi yagumye ibambi. Vyumvikana ngo nitwe dukeneye bwishi gusumvya ubwo Eliya yarakeneye. Muga Imana yamihereza ibintu nk'ivyo abantu bahisemo kuyizera, mbere bakishira ahantu menga bishize mu kiyaga. Eliya yari umuntu ameze nkatwe, yaracika intege nk'uko kwawe, yaradendebukirwa nk'uko kwawe. Mugo umunsi umwe umuntu ndikunda kubwira ko ukwiye guhaguruka pe importe intege nke zawe. Uretse gituma tubwira ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, nugira ngo ivyabaye nitwiryamike kuri we. C'est ça le problème. Ikico kibazo gikunze kuba kenshi ibiza kuba n'ivyabaye, kenshi tubiryamika kuba bikoreshejwe, tubiryamika ku musavyi w'Imana, tubiryamika ku muntu. Yakobo ariko abwira ishengero ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Bariko bakubwira ngo yacubanza kwiyumvira vyinshi bifatanye na wewe, aho bwiyumvire vyinshi bifatanye n'Imana yawe. Haguruka mu kwizera Imana yawe. Amen. Burya umuntu akoreshwa n'Imana binini, si umuntu Imana ibanje guhindura munini. Ahubwo n'umuntu Imana ibanje kwishurira ubunini bwayo. Ikubwiye ubunini bwayo kiraheze. Yacuga umusengera kuba munini, wahishuriwe Imana nini. Iyo revelation irakwiye
kwigenderako ugakoreshwa iby'ubuhizi muri iyo domaine yawe. Vuga ati turafise Imana nini. Vuga ati turafise Imana tugendana kandi nini. Nyiganza mugenza mubwirane boldness. Umubwira ati Imana yanjye irahambaye, Imana yanjye irakomeye cyane. Uzubaza amakuru yayo Eliya, uzubaza amakuru yayo Enoke, uzubaza amakuru yayo Mose, kandi bivuga ngo abo bose bari abantu bameze nkatwe. Dawidi twemera yari umuntu ameze nkatwe. Ibi bidusigurike bitwigisha iki? Bitwigisha ko Imana mu bisanzwe niyo yashimye gukorera ibidasanzwe. Ndiko ndavuga rumvikana. Mu bantu ordinaire niyo yashimye gukorera ibintu bidasanzwe. Birasaba kubanza wewe kwikura kwa maso. Hamukize ukwizera ni iki? Kwizera kwa Bibiliya ni iki? Nukuzura Imana n'ububasha bwayo, uzura ubunini bwayo, uzura inkomezi zayo, uzura imbaraga zayo. Hama haguruka wowe utarimo, haguruka inkomezi zawe zitarimo, haguruka ubwenge bwawe atari bwo wishimiye. Hamuvuga ati nimba Eliya yari umuntu nkatwe, akabwira izuba rikumva, akabwira imvura ikumva, none jewe nije nobwira akantu gacirise nkaka gakanyankira. Ega yari umuntu ameze nkatwe, dufise Imana imwe, nakameremere k'ubumana kandi yaravuse ko tudafise. Eliya yarinde kuba tubwira ngo umuntu ameze nkatwe. Okay, reka twige tuge gushuhagiza. Garuka kuri vya bintu wiyumviye ko bidashoboka kubera wewe, kubera icuri wewe, kubera n'icyo utashoboye kuba. Garuka kuri vya bintu vyagushira amarimite. Garuka kuri vya bintu vyakubwira ko atawuzoshika. Garuka kuri vya bintu vyagutera ubwoba. Garuka kuri bijya bintu wahevye nga wizera ko Imana yari yakubariye. Garuka kuri bijya bintu, hanyuma uyibwira ati naraje mu izina ryanje urananira, nga undaje mu izina ry'Uhoraho, undaje mu izina ry'Uhoraho. Imana izagusapotinga. Uru ruhande rumwe atubwira ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Muga mu rundi ruhande naho Eliya yari umuntu ameze nkatwe, ko umutahe Eliya yari afise niwe mutahe dufise. Yari afise mpemu yera wenyene. Nzobereka ibintu kanaka Eliya yagize bimudistenga n'abandi, nga apana ivy'Imana yagize kuri we bimudistenga n'abandi. We ivyo yagize biramudistenga. Amen. Rero murundi ruhande, Eliya umunsi umwe Eliya mvuge gatonye Eliya ko batubwiye ngo umuntu ameze nkatwe, ifa ko tubanza kumenya umuntu ameze nkatwe wari we. Umuntu ameze nkatwe ifa ko tumumenye wari we. Umunsi umwe Eliya yisanga imbere y'abakamenye, icyo bere yitangwa gahinyuza kabereye i Karumeli. Arababwira ati uno munsi tugomba duhinyuzanye Imana y'ukuri yariyo. Murumva abantu bacarinjinga umutima w'Imana, n'abantu batemera ko ibintu bibandanye uko vyari biri bafise Imana, n'abantu bama bakenera gahinyuza bisunza Imana yabo, n'abantu bavuga ati no ibintu ivyo bandanye uku. Abiseye bari benshi, bavugishwa n'Imana bari benshi. Mbwa Eliya wenyene yavuze ati no ibintu ivyo bandanye uko. Ifoko Imana idashoboye kwigwanira iva mu higanwa, hagasigara Imana ishoboye kwigwanira. Eliya uri Imana, hari ibintu abavugishwa n'Imana bakora kuko bumvise ijambo ry'Uhoraho ribajeko. Mbwa hari ibindi bakora kuko bizeye Imana. Akayifoko ndagasubiramo. Hari ivyo bakora kuko Bibiliya ivuze ngo ijambo ry'Uhoraho ribazako. Hama iryo jambo ry'Uhoraho ribajeko rikaca rituma muri bo bajisa ukuntu kanaka. Muri kankiyo
imana itavuze ntuzukore. Nga hari igihe imana iyo atacu yaba yababariye mbwa bo bakayibwira, ntibayibwira ngo ikore, ntibayitegeka ngo ikore, ahubwo bayibwira ko bayizeye muri situation kanaka. Amen. Kayibwira ati mana, Eliya avuga ati mana, ibi bintu biranyuranye n'ubugombe bwawe ko abantu basenga bayare. Ati rero jewe ndashinze ndababwiye tuduge ku musozi Karumeli, hama imana iza kwishurisha umuriro hagati y'abayare na wewe nizo bari imana. Ati kandi ahandagiye. Eliya caraduga, yavuganye n'imana, no yizeye imana yiwe. Amen. Abantu bakora ibintu binini n'abantu bakombina ibi bintu bibiri, n'abantu bakora ikimana ibabariye, ni n'abantu bayizera. Amen. Hari ibintu dukora kuko twumvise ijwi, ngaho n'ibindi dukora kuko twizera ubwizigirwa bw'Imana yacu, kwitoturekura, kwitoduta. Amen. Hama Eliya acarabwira ati hey, ati imana iza kwishurisha umuriro azoba ari yonyene. Haza abavugishwa nako bakamenyi bari n'abafumu, haza abafumu amajanane baba yari, haza n'abandi bikigwa mana cyitwa Ashere, nabo haza amajanane kandi baba ngaho nk'amajana 8. Hama Eliya arabaha kanya ati bwira imana yanyire kuri umuriro. Igihe ba propose y'ingingo y'ivyo bokora baravyemeye. Igituma bavyemeye ni kubera bari basanzwe bazi ko imana yabo bishoboye ivyo bintu. Ninga bavuze ati Eliya ugomba umaramare udupropose ko imana yacire kuri umuriro. Tisijambere yo bigize. Ega baje satana ari kuri umuriro. Navyo mwari muzi. Sindabashingira intahe boss. Sindiko no intahe. Ndababwira narashiye ku experiment ibintu nk'ivyo umunsi umwe. Ndi kumwe n'umuntu adakijijwe umupfumu. Arafuruguta ibintu, hama turabona umuriro physique, umuriro ujya nyene waka, urakoroka pa. Hama uraka ahantu nkajye. Ndaraba. Birashoboka ko babapfumu baba yare. Bavuga ati akona kantu gatonyeri, abugira umaramare we n'Imana yawe. Tudusabye gukora umuriro sawa. Muga acarabahereza umwanya. Bari bazi ivyo bagira, barabigira. Ega bari bafite formule ngira imana yabikora umuriro. Barabigira. Avuga ati formule ya mbere irase, formule ya kabiri irase, formule ya gatatu irase. Habaye iki? Muga ndakubwira icyari cyabaye. Imana ira supporting igihe cyose umuntu ayizeye. Ujya muriro saba daimoni bananiwe, ni Imana bananije. Sibakamenye bananiwe, yarabananije. Yaruga ico gicu, yaruga ico kirere, yarabasubwo bushobozi. Barakubita hama barashikana barikebagura baravovota byose biranga. Era cyabwiye ati komanga cyane ngira yasinziriye. Barakomanga gose biranga. Hama cyabwiye ati murashaka kumakanya, baramuhakanya. Acavuga ati mana bimenyekane. Mumvize isengesho giyo. Yavuze ati bimenyekane ko atayindi mana ikwiye gupfukamirwa no gusengwa mu Isirayeli atari wewe. Bivuga ngo ayigire kugira iryo sengesho umuri uvuye mu ijuru atibuka urigata vyose. Muga uyu Eliya nyene bavuze ngo yari umuntu ameze nkatwe. Kintu cyanjyohe rero ngo acafata bakamenye abatwara ku mugezi abacimitwe. Ngabari bakarisha babaga. Avuga ati egeranya bose nagire umwe avaho ati kibi turagituza. Ati kuburyo nta numwe aza gutaha bava birotruva aca bajaniranya bate. Amen. Mugabo gico ngomba ko twiga ni iki kimwe. Eliya yishe bakamenye amajanane abapfumu mu mvugo yacu no munsi amajanane. Umurozi umwe agutekeze wewe umwe yari umuntu vuga ati mu izina rya Yesu
mu izina rya Yesu. Abarozi bose bo muri quartier mbamwo baragize ikibazo mu izina rya Yesu. Hari isezerano ntagomba kutugumamwo. Bivuga ngo indagu ntacyo zizogira abayakobo. Abakristo bose bari ngaho. Bari ngo indagu ntacyo zizotugira. Indagu ntacyo zizotugira. Indagu ntacyo zizotugira. Mugaye Eliya ntiyavuze ngo indagu ntacyo zizongira. Atacyo zingize genda zikigira. Atacyo zintwaye genda zigitwara. Zitanyishe genda zica. Rero abakristo igituma dukwitwa kenshi tuhagaze muri position ntacyo zizotugira. Turikingira. Nitwataka. Amen. Amena. None umuntu yama avuga ngo Claude ahombe, Claude agira accident, Claude agira ibi, none we kutovuga kubuye kutomuvuga mu izina nimba umuzi. Ngene banda abaruzi bari muri abaruzi bamerewe neza kubera ishengero nta numwe abatera bo ni baguma batera gusa. Uramaze kwirukana umurozi wanyu muri quartier. Nimba Eliya ari umuntu ameze nkatwe ushoboye kwirukana amajana ne bamwe quartier yose ubamo. Gusa kumuvuga ati ndagu ntacyo zizotugira, indagu ntacyo zizotugira, indagu wasamara twa. Ndakunda uwitwa Idaosa. Umviriza. Cyumusi wenzo mufata umurozi. Ngene banda. Oya ibaze. Umusu wewe imisi yose urakubitwa. Erega nawe ajya usenze nawe arakubitwa. Gusa huko umusenga ngo maraso ya Yesu ngo protection ngo urugo ngo protection, sawa protection. Mugabo umusi yasanze utasenze azokubita. None kubera ko utomukubita. Ega kubera ko wemera kumubana mu rupango. Ega wewe mwirukana muri urwo rupango. Ibicano bibiri bibana, icaba yare n'icimana mu rupango rumwe. Eliya yari umuntu ameze nkatwe. Nuko ndikumvuga ivya Idaosa dufise umuryango wa Pazatasi. Hari hano bahora baba ahantu kuri 12 ngaho. Naho nje kubatembererayo. Bari bafise umupfumu yaba mu rupangu iwabo. Yapfumura kumugaragara izuba riva. Baratonda isheni. Hama agakreye ikirere bakavuza ibintu bakavuga no mu ndimi. Akaduza urana vya bintu biti vyotezo murabibona bimwe bagira gucya hahandi hari muri rya dini bagira gucya umunsi ukaduka bakabigira gucya bagakreate atmosphere bakaririmba bakavuza ubugoma bakagira ibintu hama gatangura gapfumura. Mugabo uyu mugabo aduza igicaniro ngaho mu rugo aza gupfumura nawe aza gusenga agenda kutuza ivyo bintu nawe aza gutanga indi mibavu. Hama uwo mugabo yenye n'urupango yari mu mizima nyene n'urupango niwe yagira ivyo bintu. Aravuga ati uyu pastor nashoye kuba ngaha so aje ndimuka cyangwa harimuka ngasishobora kwimuka ndinye n'inzu mfise ububasha bwose kuko business yangira kirahomba. Rigasho nko gukira ikirere abantu bose baratonze umurongo ngaho gaca bahunga bakigira. Pastor ikarasenga hajya umufuma ikaragira ibintu vy'iwahajya. Hama abantu mucha mumva ibintu bica biba. Hama acavuga ati mviriza na vase sindi kwanda kwaka mvira munzu nyarutsa atoya nta namwe nje none ubunyene canje ahe nta namwe nje ndi ngaha. Histoire yabaye ndende mugabo ndiko ndashaka kugira ko apana kwirira ko abantu nkabo rimwe na rimwe turabireka tukigwanira dukikingira tukagumiza ngaho ifoko wataka
Bibiliya bivuga kuri Eliya yarabahamagaye ati ngo muvuga ko mufise Imana ingo nimuze turabe Imana yariyo, ture Imana y'ukuri yariyo. Nta zina rya Yesu yari afise, mugabo urafise izina rya Yesu. Bivuga ngo yari umuntu ameze cyo kimwe natwe. Byumvikana ngo ushoboye gukora ivyo yakoze nawe nyene, ushoboye kubikora uko nyene ukabisubiramo uko nyene. Ndarangije azi ko twavuganye ko tudateba.